gira amajambo nk'abiri mu mu Kirundi nk'imitongo mu Kirundi aho umutongozi agukunda cyane naramufiriye abakobwa barumvikazi abone kunda bameze gutara umuntu avuga ati je nkunda sinzi kubitahura nkunda muremure nkunda ufise iriya ibisusu ndio sawa ma winzobe cyane wewe ni uvuga ati je nkunda twe tubyita gu ino tubyita gu sinzi ngene bivuga mu Giswahili chago yanjye ani je nakunda muremure yange au to ngona je kuko ni mufupi je sasa ngene muremure ngomba turobyara umwana w'umutoro yani hamwe je mu bandi abana barongamba kya cyuma ciwana yanje ni umukobwa murumvikazi yenda mu bamuheje ara umunsi duhura wambwiye ngo biya ndagupfiriye ndagukunda biriya warabishoboye wabigendeje wavuze gute byagenze gute je urazi ukuntu ndagana hano umwe twahuriye he Mabanda hari Mabanda kuri kotari icyuma cy'ubumeme orozana n'ubumeme bagambye nti aho no jamaa jana ndahaye ngamba na wewe acha magamba nti eti ugira umonge mwamba eti demo ahera kagushira aragura ni kibandi. Mu rugendo twakoze uyu mwaka twagize amahirwe yo guhura n'umuntu bita Robert Wachu. Uyu Wachu akaba asanzwe ari mu Tanzania. Twahuye ko turatembera hama turahura tugirana ibihe byiza turaganira. Hama amaze kuganira nawe numva n'umuntu mwiza. Hanyuma ndapostinga ibintu vyiwe hanyuma abantu basaba yuko duhura tukaganira. So nanje nahisemo gufata urugendo nerekeza aho akorera. Sanga umudandaza mwiza dandaza ibintu byinshi. Hama turatera inkuru turaryoherwa arambwira ingene yahuye n'abakobwa barundikazi akaba draga ariko gusa mwumve yuko uyu muntu afise ibintu byiza dandaza kandi kwibeye nziza anje byarantangaje cyane. So twagiranye ikiganiro cyiza amutembereye turavugana ikiganiro cyari kiryoshe sana byari bitesa sana. So aha ariko ararugurura hadandariza tujya dutangure gutera inkuru. So raba uko kiganiro cyose cyagenze ariko kiraryoshe cyane ya ikindi naco abantu baho baramukunda bafise abakiriya baguma baza kugura yapfuye kugura gusa gato abantu baca batangura kuza kumushorera kumugurira bagura ibirato bagura impuzu z'abahungu impuzu z'abakobwa biyatufite abakobwa biyatufite abahungu aho yatanze nimero naho mwandikira aca kubwira ibe canke naho mu kifoto kinabifise aca kubwira ko agifise aca kubwira n'amahera yacu. Ubona ngaye yaraheje kudandaza ibirato je none ari mpagaze yaje kudandaza ibirato ariko aramutekerera umukiriya kugira ngo dutangure kuganira. So guys ni murabe ikiganiro ingene cagenze ibyo twagiranye ibyo twaganiriye gusa ebana n'umuntu afise vibe zatari umutwenga sinzi ko ari ururimi canke sinzi ko ariko gusa n'umuntu afise vibe zatashye. Bamwita Robert Wachu nimero yiwe twayitanzira aho hejuru mu kiganiro twayipininze muraza kuyibona. So nimba ari ikintu uza kuba washimye utwandikiye muri commentaire tamine byagenze. Hello my people, this is Toy Trip. Guys, muri visit Burundi no mwaka baratembereye tugura n'umuntu mu Tanzania avuga igiha ko je Giswahili nta Giswahili cyinarinze. So hanyuma turatera inkuru turatera blog abantu barabikunda abantu baravuga ati dukeneye kumenya byinshi. Uyu munsi rero bamutembereye aho akorera. Yesi nani nzi yuko ari umudandaza sinzi yuko afise ibintu byinshi atanda kandi naza VIP guys murabibona dusa shaka ibintu aze amushorere nimero turaza kuzitanga muraza kuzibona abantu bakeneye ko bamushorera kandi arazimbura cyane kubera ko umuntu w'abantu. So umara natwe tugiye kuganirize byo mwantumye ndamubabariza genda imwaje. So mpamvu bipika rasa nzeneza kure uri imisi abantu masore cyane bibi sasa. Sawa karibu cyane mamba agaso gutemberera kabisa. Ndio ndashimye cyane umunsi waje kyangi kindi duhuriye haya mwabo waraje ndarabinga mbati kumbe ndo menyekeje nkakubwira kumbe we wacu ufikiye yani bisore cyane jewe abantu naragupostinze abantu bacavuga bati ujya mu nzu bamukeneye je ncavuga ati okay nanje zogerageza nshike aho akorera. Ndio guys je nashitse aho akorera ariko gusa nagomba ndamuganirize ndamazi hazo bigishake bitatu ama kabisa karibu wewe
wambwiye yuko ushaka umugore ndio umurundikazi, umugore w'umurundikazi. Wambwira impuzu n'imbaraga zawadi, je nta byose imyenda yiruze sibona mwamba, kumbe wanadandaza impuzu, kumbe basanzwe yiteguye. None ikibazo ndakubaza, waramaze kumuronka ubu? bado yabuze iki je navuze ko ngiye kukuronderera nanje sindaronka, mugabo ubu nenzi yuko wamaze kuronka. labda bachafikiria labda basi hari umaze kubwira ko umukunda basi yani ndamaze kubabwira sasa mwamba sielewa baguma bitwi labda ndumuongo nini kwa kwa ndabwe hakuja simenya kwamba ndo hava fyatu kumuda wose wabaza yuko wishakira bidai nivyo haza je sana byonzi nati yuko umaya ndo chama fyatu kama mwamba ata batari black sikita black ndio umukobwa murundikazi ngenda mubamureheye ara umunsi duhurambwiye ngo bya ndagupfiriye ndagukunda biriya warabishoboye wabigendeje wavuze gute byagenze gute je urazi ukuntu ndagana hano umwe twahuriye he Mabanda hari Mabanda kuri boda abantu mutazi boda ngo ni kumupaka je yaje navyonzi ari boda mwamba ari musore cyane eba gasorega ndakabwa ati mwaboye niande mwamba kamba ati ni mpore kamba sasa kimwa ndagushimye watoge ngomba washimye nte kamba eba je ngomba ubu umugore wanje gachama sasa gachama gambanya ngiye kuyumvira zo guhereza igisho mpaka ntya urasa no kumubana basi ntari nimero yaguha inimero bayita number hano muzima ngo naenda afshadu sema ni number sindibuze kugamba ati mwanda hezi number. Okay, rero ndakubati muba okwa ndikazi nkunda ameze gutara umuntu avuga ati je nkunda sinzi kubitaho ndamuremure ndifise ibiya biri susu y'ibisi ndio sawa ma winzobe cyane rero niwo uvuga ati je nkunda twe tubyita gu ino tubyita gu sinzi ngene bivuga mu Giswahili chago yani ane je no kuna mdani muremure au toro siganya awe muremure abakobwa barebare yana muze kabisa isoko ikiraboneka baruri muremure barabuze isoko yabara kwa wacu yana raho ikaze umutima uruguruye so karibu cyane we rero vuga ati umukobwa wese muremure ashaka nzitu je muremure ira mugufi kuko je yadi muremure to nyine kona je kuko ni mufupi je sasa ngene muremure ngomba turovyara umwana w'umutoro yani amaje mu bandi abana baronga mba kya cyuma ciwana yani kya ni cyawe wacu kya cyara ciwa wacu kiringiye wabonye ngomba ariko azobakiriya guys azobakiriya bariko karibu muduke karibu salamu Thanks. Kwema karibu karibu Hey. mteja wangu bwana sasa leo ndo maana yani kya kipindi nara mugambi eba agambati kuje kufikira zo guhereza inyishu niyo yaciriye mpaka tukiana rambu Jackie unahubira nipe mvuga mbu jewe ndo kujumbura nzoba go bararenze bararenze ndo kujumbura nzoba kandi rero na turenga kumenyera Oh, no. kwanza ni Jumapili mubise ni dimanche twe mu Giswahili bavuga Jumapili ni dimanche abantu umuntu sashaka wacu no bwacu azosha dondera ndamu connecta ndabihera mu Tanzania umujaka abatanzania bango bafisa amapenzi urukundo ava ngo ndaragupfiriye naragupfiriye ndakunda cyane ndagukunda cyane ugira amajambo nkabiri umuntu mu Kirundi n'imitongo mu Kirundi hawo umutongozi ndagukunda cyane naragupfiriye uri mwiza cyane rero ni wumva ikindi arakize baratumva tuzova muri muzikanya amajambo yose niko yamavuga so guys gusa n'amazi meza usanga
So guys, Mtipate ni muhimu sana. Araryoshe umuntu aba akeneye kuba ari kumwe nawe abantu kumutwenga n'ushobora kwihangana. Uruza nayo icyombo. Wewe no kuzana icyuma icyuma cy'ubumeme. Uruzana n'ubumeme. Okay. So thanks sana. Ndashimye cyane. Akajambo kamwe wombwira abantu banje hariya wabwete ati namwe ni mukaribira ikigomani. Sawa sawa. Ibuhigwe. Mwumvise abantu biti Ibuhigwe. Karibuni cyane muroze kabisa imuyange ngaha tusalibiane mungendere mujorere tena mudu following simenya support yane nini afise page ya Facebook yitwa Robert Manayi babwiye aho nyine mu content creator rero murayo mu supporting mu follow hanyuma munamushorere cyane uje mu vyunguka izigara ifise ibizigi kwiye kabisa naho buri umusarara kwambika ugasana Diamond iyo kabisa yani aho ngambye kweli kabisa urakoze cyane yani urobabwire yani sikurogaruka yani uroza nande icyumbuza icyombo icyuma kabisa umuriro fire bagambye nti aho no jamaa jana ndahaye ngambana nawe acha magamba nti eti ugira umonge mwamba eti umudemu wahera kagushira ni kibanga bibujuma ariko imeze ubu akugura ninza kugatera je ibintu byose birakwiye shaka umugabo sasa ico cogo sasa wewe ni wakironka mwamba wala sizo jali beti nazo wali mufupi Movies ubu rero bigeze nazo ari mugufi mugabo afise no cyama faranga ari tayari akohereza ikibanza parcelle byo reka ndabashimira cyane ngo thanks abamushaka nk'abashaka kuza kumishorera imbere ahantu bita ku Muyange no ku mupaka nyene Tanzania no Burundi nimero yiwe uza kuyibona hejuru. So guys, thanks sana jori nagaruka zoka ndamuzanye umusheki ushaka tuzazana na rero azoze asibaze. Oya bro, asante sana kabisa.